gusa jewe ari je nshaka oya ntavyo ubugenzi uramukunda vugisha ko je ndamukunda sivyo kandi wanashima n'umukobwa narabimusavye numva mugabo ntaramenyisha itomo nyene yaho novuga ngo turabasheri turacyarabagenda umva wewe wamukunze kandi uranabimubwira ariko nyene ntimurabyuzuza neza kugira ngo mwese muvyemeranye urumva nyene umuntu mukunda ugatima kaguma gatera ikintu gihari baguma murondetse urabe sivyo ko umutima wakunze kweri manone wabaca umugani cy'umutima ukunze urabizi nawe mugani ikintu urayizi je nawe nzi yabone ndamuzi namukubwira cyane nkakujana wabo mugabo naho nzi ahubwo wowe gusa urakomeza ubaze so bari byo byiza shaje sinahora nkunda ngira nsubire mu buzima bw'urukundo ngira mu buzima bw'urukundo kandi ndumva bien sana urukundo ruraryoshe wahuye nyine n'uwo muvyumva kimwe urukundo ruraryoshe kwese sinakoresha aha rero igihari je ngira ngo ndondetse gusa nawe ikiza gihari nuko turabajama wowe ni wamubona nivyashika ukamubona namukweretse ifoto bibaye na ngombwa nzoyikurungikira wowe nivyashika ukamubona uzoca ugira gute uzocumbarira waje ko nkunda kuyerera nzamubona mugabo kindi kintu rero wewe wanyeretse ifoto kwanza none kuri kuramondeza amaguru kandi nkabanzi yuko atamuntu numwe adatunza telefone nta nimero y'ufise reka urabona ko no kwihagaze ko kurondeza umuntu n'amaguru namurondeye kuri telefone nkamutora no kuri telefone ogumambira ngo ndagerageza hanyuma bari heka baje cyangwa telefone yaramutakaranye cyangwa usange yarayiriye byose ndanagerageza no gucaho twahora duhurira okay tena mubona nzobwira kweri mbona abonye ifoto tena namubona nzokubwira ko je kwa nkumumira kuguma nkata nsubira kuhora vuzo nirazima wese awareka mbanda cyoma kanje ndindire Obedi ashike cendaba mve ngaha kweri mubu narambiwe no kuba ngaha kuri misina hetse ndashye mwira bimete gute tumeze neza ko amevye none nakanya to urazi ko mama urazi ko amazi misatirirwa ngaha kenshi nje mba ndi ngaha nocha ushobora ngaho aho hepfo kweli wowe kutaza kumengo wagiye uneye ngaha cyane ndakumbuye muhira kweli nta umwana wawe agomba kaza kuva ko muhira kweli tanti wamonye tabaye munini amasharika atari ngo yakutse atari kashaka konka kumukora mama hamana nanda kubaza ari ibintu Jeff ko yambwiye gusa sina sobanukirwa wani wa muntu wawe aya umaze iminsi ngumurira kandi shukuru yanjye bizi kibazo nyabakana n'amakuru rero shaka kumenya ikibazo ufise toshobora kubwira bamuvukana ndashaka kumbwira ikibazo na n'ufise ndashaka kubwira bene wanyu tuma wigunze urira nta kibazo ufise nta kibazo ufise ari sure kandi shukuru naramwihanitse ibintu by'umuntu wazaragenda kuvuga iby'iwiwe ariko kuvuga iby'iwanje shukuru ngene higera besha icyo je ndakimutsika musaza wanje ntabesha kina kandi ari ndakivuga
nyine kiba cyabaye grave. none ko umikurambaza ngo yakubwiye ngo mandira ukagaruka tena kumbaza none yakubwiye ivyo nariko ndaririra Nana yarambwiye ko guma urira wigunze ntushaka kuvuga bakubakiye ntiwishura nyene kuko nta bihari jewe nanashaka kumenya ko ndi umukobwa nawe uri umukobwa ego shukuru basi wobimuhisha gusa je navyo wompisha hari ikintu kweri wumva wanyegeza je wompisha twese turabakobwa natwo kurekanira ngo tuvugana tukabwizanya ukuri tukabiyaga hama arico ndagufasha nkagufasha cyangwa ari impanuro ndaguha nkanguha nka mukuru wawe yakubwiye biriko biranditse kereka ndakubwiza ukuri kubera jewe sinari kumubwira ivy'iwanje kuko jewe urya n'umuhungu nanje ndi umukobwa si ibibazo byose vyambako ce ndamubarira shukuru uramuzi jewe ikibazo mfise si ikindi ikibazo mfise urabizi wa muhungu dukundanye amuzi iminsi dukundanye imyaka dukundanye twako dupanga namubwiye namupropoje yuko twobana tukagira mariage namubwiye we nambwira yuko twokwandikwa gusa tugaca ducikizanya nawe urabizi ngaha muri famiye wararongo ugenda muri mariage uragenda n'abantu na mukuru wacu urabizi ko nawe yagize mariage na musaza wacu yagize mariage njyewe cyo bari je banshikiye ndamwankira umuhungu nambwira ubwa mbere twe twabiyazi ndambwira yuko twese tugiye gukora dushire hamwe hama dukora urwo rubanza mu nyuma niho namurondera ndamubarira ukuntu bimeze acambwira yuko mariage ngo nyamba ntamukeneye ngo nakunda ngo cyo bihere acambwira ngo bihagarare ngaha ngende kurondera je byace binyereka yuko yoba afise undi mukobwa wagira cikize cyangwa gira bane naco ngo barateye inda umva umuhungu ukunda akakubwira ijambo nk'iryo akanakwirukana iwiwe je nivyiza je ngaho urabizi urukundo nawe urababaza ugasanga urarije umuhungu wakunda bategura yuko mwobana wifuza ko mwobana neza kaca kubwira ikintu nk'ico birababaje nanje ushobora kucikira kurumva sinari kubwira musaza wanje ko je twaheganye n'umuhungu Artizo je nyine numva biragoye kumubwira shukuru kandi aracyari muto igihe cy'ikibazo cyo gutumanana urarurarira wigunga Breve nawe wibuke igihe wari ngaha muhungu aguhevye umwe mwakundana ubwa mbere niko cyese narize gendira wavuga none si wapi kwe je ntabwo yoditsa kwe nkarira urabyihaririye ujya mose ariko imba Imana yaramukwandikiye abana muzobana ndanditse naho ko mutazobana muzobana gusa birababaza sha umuntu wizera ibyo bibaho bibaho n'abagenzi banje nabo kuko tuzobana ko dutegura kubana ibintu birahinduka n'ahandi ntabwo idahinduka kuri ino si biragoye kwikuramo umuhungu mwagendanye igihe kirekire uzi amabanga y'iwawe nawe ukabuza yiwiwe biragoye sha ariko birababaza je nyine narihaye amahoro mbuje ntabwo ntigunga abanigunga nawe nzori kuyaga ngo duhuze ifoka ko umuntu yitahura ukabyikura mu mutima ukamwihoza kubera abantu barahinduka idahinduka n'Imana gusa sawa nanje reka ndamurindire niba nkunda azogaruka atankunda nawe akundi nzoronka n'uwundi sawa reka tuyagira ibyo muhira n'ubundi ibyo bahungu biragoye nana biragoye nuko bahungu saba kwitera cyangwa na mama umugabo wamaze kwiterera turekane no kubanje babanga yitururugi bana baba bagize abagabo nyine n'iby'abahungu nicyo kiba mba ntatandukaniro nye kari haresi nabo nyine bubatse nyine bahubatse nyine atagese ubupamwo nabibye bigira byose yonje nzobira uza murabimpisha mubwira ngo namabanga nyine gana cyari utemera ni wajya kubaka reka mbe ndagenda kurondera injya muza gutahuriye rero koresha umwanya k'agakobwa kawe gashaka
ndavuga nk'ikurangisha sheri no ariko mbere uzi ukuntu bijyana gushana n'umuntu muzima ubona ko akomeye amasaha angahe atari ikintu na kimwe ariko arakwishura ndavuga uri muri telefone nta n'ikintu na kimwe uri kuranyishura ese ubu ndiko ndivugana nk'umusazi uzi ukuntu bijyana gukunda umuntu imyaka irenga 2-3 ariko akaguhemukira ariko rero narigeze ndakubwira ko naguhetse je nansi imyitwarire yawe uri kurambwiye nyene rega nta nakazoza ufise mu gihe wansi ibintu nkabijya ahubwo ndibaza n'icyatumye uza nyene icyatumye nza niko ndagukunda nta rukundo byemeresha reka kuzamura besha ese unigenda ikubwire gute ariko ntibyari ngombwa ko uzakubwira ibintu ukaguma muri telefone nta gaciro bihaye meme nuje ukurana n'agaciro wamuhaye none wumva no guha agaciro gute utahaye agaciro ibyipfutso by'iwanje narinzi basinguraje ngaha anye uje kumbwira ati basi nicaye nabyiyumviriye nasanze ari ububono nagize uje kunsugereza umbwira ibintu wamu abahungu muragoye burya y'amajambo nakwishuye n'ibindi bintu byo gutuma urakara nk'uko kabikamo n'ishapu ndeka kurakara gute nshaka kukurinda ntihagire undi muntu akuntwara ukaca utangura kuzana inoze rero kubera wemeye kuba nk'itomati badandaza upfa gutora upfa kubwira nta kibazo jewe ntabwo ndi umukobwa wiyandarika hariho hose nimba ndagukunda ariko nje gisigura ngo dukore ibintu bitajanye okay ndakubaza umuntu ndabwira ngo bize bingane nyene ntihagera amatubane ihagera gute bakubeshe ngo hagera gute turakura nanda osamawe none nimba nosama umbaza ko urugo ari byaraguze urugo se sawa rero urugo ni iki n'amafaranga amafaranga so yubaka nahubaka iki bivuze ngo nawe ushaka kuba kutazi urugo cyarico oyaye hubaka iki uvuze se amafaranga ndakubajije ukeneye kubaka utazi urugo cyarico none urumva ko kubaka ari kuzana umugore ukamutera inda akabyara ibindi babisigaye no kumugaburira ibindi babisigaye nta kindi abasigaye iki okay ndumva rero uracyari no gupfa mukaja mwijuru none nusangaje ntazopfa umbereza mukangwa ndakubwiye sibyo ubu sinona kwita shiri kubera ko nasanze uri kigobogobo mu mutwe uri umuntu udashobora gutahura ati mbeye ku buzima urazi imyaka dukundanye baye uraza amarira naritse ngahanye mukuru wanje agasanga indobo yuzuye amarira akambaza ati ibintu bimeze gute kwe nuko ari yakisi ubu raje kuyagwiza abe menshi ahubwo byo babyita ari mbabita icyari kikuzanya ari kuza kuguma unkomereza umubabaro nifitiye no kuba nipfuriza kwigira umugore hama nkagira amahoro nk'abandi uje kugira ngo unyongereze umubabaro cumviraho ugende jenje naguteye umubabaro akace nzi ndakubaza sibyo ho warigeze utumbera mukuru wawe akubwire mbeko mukuru watararongora ubuzima mukuru watararongora nta mahera afise nta mahera afise uramusumvya amahera wewe oyaye ndamusumvya gusa nta mahera afise ko je turaganira twaricaye turabivugana arambwira ati jewe nta mahera afise yo gukora ibi n'ibindi byose hagere hari ibintu atakubwiye nibi kuba kutamubajije ati urugo ni iki canke bubaka none kugumucisha hirya no hino urugo nuruki urugo si munzu none wumva bimwe nakubwira uracyari umwana manzu ugenda umenye urugo icari cyo hamudozo mbya sheri ndashaka ko tubana sinabyanse yuko ngiye kubyiga ikimba baje no kugumuza unshotera umamagara bwa sheri na bwande ahano kubwira winjire ngaha munzu umuntu abanze yipfura umusonga ukaca ushaka kugira nivyo utangura kuvuga ibyo uvuga ahubwo mva mu maso ntara kwinjiza ku ngufu jewe ngufu ndatefisha nanze simva tune benda kubaza wewe icambere kuravuga ngo gutwarinda none urubaza gutwarinda ko rugo rugo urubaza ko rugo rugo byo mushoboye murabizi kandi nkaha anye icambere cyoco uracabana na mukuru wawe ibazire nk'ubu nce ntwarinda uwo nkoziki uwo maziki ubona ko tudashobora kubandanya iby'urukundo ngo dukundane sheri
reka ndagusobanurire neza byose ubimenye ushire mu mutwe ugobogotore ugo rutwe rwawe n'ibitwi byawe hama wumve neza urukundo icyaricyo mu rukundo sivyo ibyo ntabwo uzokwigera ubibura urumva ikintu cya kabiri ibyo byo kuvuga ngo gutera inda ubufuko bwarabuze kugira ngo nambara agafuko hama ibintu bigende neza aha no gutera inda jewe ndabitse katandi igihumbi bifise kwera ahubwo rero nasanze n'ubwenge bwaragiye bwarayobye bwaragiye nyene buragenda buherengetera mu nimba bwaciye musi nimba bwaciye mu kanwa nimba bwaciye aho napfutse mukobwa canke rembo shaka tukumuko nyene wari ubipfutse nta kibazo mugabo mbonanye na nutse na kaja nine mbega ni kaja nine mbonanye na nutse yaje ntutondanira menye Bonyo ukurabira none we wanse kwabira bazokwabira sawa none nakanitahire tuzobira mugabo bye we ko mbona wikoze wambaye neza ugiye hehe mama nawe urabaza none nzona nitegura nubona ko ngiye mbahubwo nkubaze ko mutaduha invitation n'umukobwa wawe bimeze gute ariko we misi yose sinzi ngene wakabaye invitation yiki je n'umukobwa wanje nde wewe mama ushatse kuvuga yuko atavyutse ariko Bryant ko kiwa mungora nkuko kose ndabizi biki ko ndavyumviye kuri iyo invitation ni nyabaki ni yandi ushatse kumbwira ko atavyutse Bryant nukuri ntavyonzi ni ya nana ni yandi nana sa mwamushuditse hamwe mwaba muyaga mudahishanya wongeye ute ko atavyutse ayashara bizi kandi ndazi nta kintu yokora atakubwira ukuntu nzi nana n'ubucuti mufitaniye ntago yokora ikintu atakubwira ahubwo muramisha ariko Bryant wowe ugendeye mu masite kuzunguruka kuvuga kuzanazana ubusakusa kuzumbwira nk'ibyo bintu ndabyumvise kuri wewe nta n'ibyo nzi umwana wanje yorondera ama invitation jewe ata n'ibyo nzi n'ukuntu mucuditse hamwe ngo mubwire yuko atavyutse ariko Bryant wowe ushaka kunyumva nta na kimwe nzi Ana mama naho bipinga je amakuru mfise arize wijana kwijana kandi niya nyayo ariko Bryant ninde yabikubariye ni nana yabikubwiye ayo makuru wowe yakura hehe wapi sinana yabimbwiye kandi urabizi yuko atavyo yombwira nana wowe yabibwira ni wewe Eka kwigirisha sha mama ndazi urabizi we na nana ndabazi muri umwe nana nta kintu yoguhisha kandi niwashaka kumenya byinshi uzegere nana umubaze je ndigendeye
Shukuru. We Shukuru. Ah, Ngo hano ndagukeneye. None burya umuntu aguhamagaye uza wikwega nk'uko winyonzora umenga uri umusiba. nje ngwa mu makazi je nyene yomba n'abandi bantu babanga rero. Icara ngaho ndakubaze nimba wicara nimba ufyakaraje ntumbaje. Numva mwamaze no kunsesema. Hama Shukuru, ndakubaze. Ayo makuru numvise kwa Nana. Niyo siyo. Ayo makuru numvise nukuri. Izo invitation wowe urazizi ariko arasohora. Sha, chabwo nivyo ndavyumsenge tangara. Ubundi jewe Nana ntakevigira tuyaga hagati ya je nawe. Kusanzwe uzira ingene yimerewe nyine kuryewe nga. Ahubwo je nivyo ndavyumviwa none wewe ibintu udashobora kumenya byinshi ndabimenya gute kwera. Cebira nantangaje. Ngo agira kora ubugeni jewe nyina ntavyonzi nta muntu numwe ngiyasinze kuko ngiyana n'umuryango yabibwiye kuko abibwira n'umuryango mba maze kubyumva ndabyumviye kuri mukuru we kuri BRYANT ngo yuko agomba kora ubugeni jewe nyina namuvyaye amezi 9 mu nda hatana kimwenzi twirirwa turayaga ngaha twicaranye nawe ariko naniko no kumbwira ko agira ubugeni nimba yarakwihakanye ku muhungu agamba bagira ubugeni naho anyihakana erega mama nimba yashatse kwihakana basanga umuhungu agomba bagira ubugeni yaramaze kumbwira ko atanye na fise ategezwa kubikora atakubariye kugira ngo ntuzoshobore no kuhaseka mugende ngo bigiyemwo atavyo umuhungu azi ahubwo ikintu gihari ni kwicarana nawe ukamubaza atari uko nawe uzoshidika twumva n'ubundi yagiye konye mbehoho yagiye ko ntaramubona kuva igitondo kibaze ivyana navyo ngaho n'amabanga nanaga byose yigira umunsi umwe musanze yicaye ngaho hanze sanga ariko aranarira ndamubaza impamvu ko yaranka kumbwira n'ubundi ho umbana nawe twoca tumenya ivyiwe gute n'ubundi ndaje atigira ambwira ivyiwe sawa genda ukora ibyo ariko urakora genda aza kumwibariza ahazira ariko ibintu bibagaje napfa uza ndakwahagaze je nyene nganga mwanje ndi umwana wo ngaje nyene ariko gamana sindavyumva nta nibyo naho umwana wawe akananirwa no kukubwira ikibazo afise sawa meze neza wowe uruwanga amaga gace nyina oya n'ububeshi ngira uri mushasha yasune mushasha no haruguru nejo wari umaze kumbona jambe ndahora jewe naje naho ndi mushasha wo mwaka gace beshi ndamaze kubamenya yego pe wagoye ngira uri mushasha ahubwo jeno yanyu sha oya mama we sha mukobwa jewe ntibesheye
Nenda kuravye honyene. Kuvazi kugera hejuru ya nturu wo mwisi tepe. Ukandi amprise umbwiye kuvukanye. Oya kabisa. Ahubwo mbwira basi wo waje gutemberera ashaka kuvuga waje gutembera kwa shangazi, kwa tonto, kwa mamdogo, ivyo birumvikana. Ubwo mbwiye kuba ngaha. Mbaye aho haruguru. Ntomba. Kuri mwiza none sana. Merci. Hari habuze iki kugira tumenyane nawe vraiment. Ubundi je ndi mushasha, sivyo? Je ndi mushasha ngaha. Sha nta abantu benshi tuzinanye abantu nk'abagenzi n'abafise ngaha ni nka batatu gusa. Nka batatu bonyene. Ntacyo bitwaye. Ubaye wa kane. Ntari? Aha, ntacyo bitwaye. Je rero urabona ingene meze. Kenshi se nkunda guca ku ruhande, ngo ngende ngo nkate, ngo nzunguruke oya. Ingene meze uko. Direct. Je vraiment ntibesheye. Ndakuravye kuva hasi kugera hejuru. Je vraiment je numvume ngo nagukunze pe. Oyene ukunda umuntu utazi. Vrai. Je numva nagukunze. Kandi rero apana rero byandi byo kuvuga ngo ce hirya ce hino ce biki nibiki. Wowe bikunda umpinyishu bidakunda nibaze ko ugurutse mu tutameze nk'abandi ngo yurumva hariho uraho nabibwiye ryari ngo urumva ngo rindira ngo ngiye muhira ngo kwiyumvira ngo nzoguhinyishu nzo jewe untebeje ibintu mba nabivuyemo usibye nyene ko namurondena namubuze mugabo urumva nironkeye uwundi none wewe ntabwo nzi duhuye rya mbere nzi izina ryanje sinzi izina ryawe nyine turahuye wumva ko twakundana ubundi je wanyihweje uwo ndiwe kugira uvuge ko twakundana cyangwa uri muri ba bahungu bagira ibishobisho umukobwa wese babonye ukabona umenga mwakundana je niwabanje kunyihweza umanze umenye uwo muri ko muravugana uwo ari we sister kukwihweza nta kwihweje kumenyana ko twahuye twamenyanye sivyo gusa nyene kusigaje kumenya izina jewe izina ryanje nitwa Musa sivyo sinzi ko nawe ushobora kumbwira akazina kawe kugira nshobore kumenya izina ryawe nawe kukumenya aho we nakumenye sigaje kumenya gusa ingene witwa mva rero je nitwa BRYANT gusa rero naho ndagasire ibona umenga ndakanuga kaze hagize uko nyene wimereye uko nyene umeze je vraiment uko nyene nagukunze oya nyene naho umeze uko naho nyene ubona umenga ndagasire ndoroshe ntago shuka nkundana n'umuntu ubwo nyene duhuye sindakuzi sinzi yuko nawe ugira unzanire vya bindi ngo nawe ugira umbwire vya bindi ngo tegereza ngo girante bikiri biki oya sha naho ndagasire burya ndihagarara rega sinase ko wihagararako cyo sina chance basi nyemerera umbwira ati basi buke fuma basi nyemerera n'ubugenzi bisanzwe ko nakubwiye nta bagenzi benshi mfise ngaha nawe mfise abagenzi batatu nawe ubaye wa kane sivyo basi dufume tubanze tuba abagenzi hama ivyo bizoza bukewe oya kuba umugenzi ho bisanzwe sawa tukiri ngaho rero ndibaza urafise telefone nta mukobwa mwiza nkawe wambara nk'uko utoba utunze telefone tukiri ngaho tutaravuga byinshi banza untemwe uduharuro twawe kugira ngo ejo bizokunda ingene nshobora kukurondera toraza gusa kwa nakubwiye ko umugenzi wanje ntuzuramenyera BRYANT je simenyeye ko oya rega nanje sibundi sinokumenyera kuko nanje sinkunda abantu bamenyera mu buzima busanzwe mugabo
kuyaga ndibaza nk'umuntu agutelefone ni sawa akakubwira ati duhurire ngaha dusangira agacayi cyangwa agacupa bikunze nimba unywa agafana kuko nkaje nta n'inzoga ninywera ifana bikunze nimba unywa agafana ukanywa ifana nimba unywa icupa ukanywa icupa nimba dusangira icyayi tugasangira icyayi ndibaza ibyo ntacyo bitwara izo nari guhura tukayaga hari kumenyerana birimo wow Jeffrey ndakunze ingene wimereye fresh urugurutse safi none warufashe he ko duhuriye ngaha ni mu nzira ni mu mirima iki warufashe cyane nange kwa mugenzi nyene bisanzwe umugenzi sawa wewe kizano go wampaye phone yawe iwe bandanye uje kuraba uwo mugenzi hama ejo nzogutelefona ndakubwire duhure dusangira akantu sibyo ku mazina nitwa Chombo sinzi nkawe Natari ngombwa ko umenya iyo abantu bahuye ari bwo bwa mbere baridondorana jewe sasa sinanimba ko ari ngomba kugira tumenyane nta ngorane nawe jewe namushasha nganda konye bwa mbere nta ngorane ubundi bwo je ndi mushasha nariko ndabaza muri aka gace ko ngaha ko atawondangira inzu yo gupanga jewe pe ndakubeshe nta nzu nokurangira ko nta nzu nzije y'ibintu byinoje nkumbatse nta n'ibyo ndanabona kumbe nawe nuba muri aka gace ba nyene ariko jewe nyene undi sinjejwe kuranga amazi Shukuru ni sawa sawa kabundi witwa Shukuru n'ubundi tutari bikuraba wewe sawa kari ukubaza gusa ubundi bwo murakoze wica naenda guhamagara sikindi nagoma ndakubaza Naomi nubwo uri na senge mutoya ko muri murungano rumwe nta bintu muba mwaraganiriye na Naomi amakuru yaje arasirikira ndayawe na BRYANT yuko Naomi ariko arasohora ama invitation wakumva gire mariage ariko jewe ntavyo nzi rero nagoma ndakubaze wowe ko atoba mama wanje urabona ko muri murunganwa rumwe uri na senge yoba yarabikubwiye agatinya kubibwira banyogosenge bakuru Pado, erega nayo nagize ubwoba nayingize ngo ndinde ibintu bikomeye nta kintu na kimwe je arigera ambwira turayaga mbwa ibintu vyerekeye mariage navyo arigera ambwira kabisa kandi yarabimbwiye sinareka kubikubwira sinibaze yuko babimbwiye nk'ibanga kuko nawe babikubwiye kuko niwe muvyeyi wiwe ivyo ntavyo nibaza sindanavyumva ariko nanjye ikintangaza Naomi n'umwana nkunda turayaga tugatwenga ariko byaranteye amakenga gusa hari ukuntu hazanye ukabona umenga umwana ameze neza we na niho mpamvu rero uravuga ati wowe kuba uri mu runganwe rumwe kandi nkayi na senge mutoya yoba yarabikubariye kuko BRYANT n'ukuri yabimbwiye umva antwenga ngiyasinzi ko tuyagana Naomi Naomi ntabyo yakubariye yaragwishije ati aha hose
ngo arafite ama invitation ariko nabari nasenge ntabahe invitation. oho ntupanike cyane, wibagiye ko Bryant ari umuntu w'umuserekwine yibereye ngaho. Uracyagira ku magambo ya Bryant? Oya, kanatsinda ivyo ntubihe ikibanza kinini. Urazi ko Naomi ari wewe nshuti mushikirana cyane cyane. Ntugire ubwoba, ntavyo yoguhisha, nivyo kunda. Ntugumane n'amatsiko y'ibintu nk'ivyo, rindira nivyaba ari ivyo azokubwira ukuri, nivyaba kandi atari ivyo kandi azokubwira. Cyaho kasanga yoba yarigeze kuba ariko arabitegura nka Bryant yaciye nkana ariko aravyumva, muga akababona wewe bitaraja mu muco akavuga ati ibi sishobora kubibwira mama mu gihe bitaraja mu muco. Arindire byo mu muco hama bikubwiye, nibitaja mu muco naho kandi asoza kwegenga mama kubwira ati mama nakundanye na kana akavyagenze ukunuko, erega niko bimeze mama. Bakobwa niko twimereye, ntugire ikibazo, tuza. Gusa nari nabaye nk'uhahamuka nyine ndavuga ati reka ndabibaze inasenge mutonya wewe ko ari mu runganwe rumwe barabimubwiye. None wumva ko atari kumwe yakubwiye, nibaze ko ari ububeshi bwa Bryant yagombye ngira kumpabura. Bryant nawe uranamuzi, icyo numvise mbere ntubihe n'ikibanza. Ndaremye ko mpaye umuco nk'ungu, reka ntegere icyo wazambwira. Nenda nagukumbuye rega. Niko mugenda mukaduheba. Si kuguheba, udukorwa tuba twadufatiye muhira, ubundi bwo ntitwoguheba. Si yuko ari we dufise. Oya nuko uraza nyine turaba. Nakarimwe mukiri bato nimwe mushwashwanutse. Nabari banyagosenge bazova ruguru. Ngo bariko baramanuka ino. Sanga naho nyine birabagora. Birumvikana, tugiye kuza turabitaho. Ukuri muba mukoze gose, nje muraturaba. Mbehoho, Naomi yoba ari ngaho mu nzu ndamurara? Oya sihari, ntaba yaje kukuramutsa. Oya sihari, sinzi aho yakubitiye. Yego. Jewe ngira ntahe, naza uraza kumubwira, aze muhira ikintu ndamubwira, ndamukeneye. Yego, ndamubwira. Ngira nsubire mu rugo tuzosubira, nzoza mfise akanya tuyage. Urakoze cyane. Nzi ko ari wewe muntu wanje. Gutaki. None Wowe kwado. no musi ko wajyamiriye byagenze gute? Sha muri minsi kweli. Nange ibintu vyahindutse sinakubesha. Sinjyamiye Ugenda ukame nta nukunda musa we. Abantu mwarabaye nabi ndakese. Sabe. Zenete. Fresh. Nawe bipanze gute? Senda ahwe. Zangu kiri kw'ibitiro niyo mpamvu. Yawe yagusanye navyuzi ndasubira mu nzu. Nagoma mbere atembera hanyene mu karere gatoya. Na kazi no musi. Shabapi nta telefone nigeze ndonka no musi kweli. Ugenda upambane rega mpungu, ubuzima bwo mwino minsi biragoye. Sha mukanya ngomba ngeze ntembere nawe. Urazi diri yacu bisaba n'ubundi nyene gutembera mba nuko ata telefone baba narose. Ariko n'ubundi nyene bisaba gutembera. Ama nyene nayiko ndarengana ngaha nyene muri quartier cyamvuga ati reka ndabe ndahace ndabe ko ari ihuri. Nawe birantangaje kubona nanagusanze. Uri ko waje karutama magayo kasanga aho ni nk'amacesi. Ni chance no kuri. Ngo kweli. Basha ndazi bagake kweli. So je ryari twarahuye na wa mushiri wawe nane. Duhuye duhora turaganira. Ambwira ngo nzoguhanure ngo kubijanye ngo n'urukundo ngo rwanyu. Wowe ngo hariho ibintu ngo utari kurumva. Ivyo navyo kandi
nanjye nkaba nzi neza ibyo twaganiriye wa munsi kandi usanga ariko arakubaza nk'ibijyanye na bijyanye kandi mve nagira icyo byuma baze rero ikintu utaranambwira byinshi oya banza umbwire kwanza mbere yuko ngira icyo mvuga ufite we ibintu yari karambwira yambwira ngo ndaguhanure ngo ku bijyanye no kubana kwanyu ngo wowe ngo arabikubwira ngo gusa ngo ntabyo ushaka kumva gusa nanjye urumva kubera twari twabiganiriye ko naragerageje uburyo bwose ndamuhanura ndamwumvisha neza yuko ibyo ashaka bitukunda mwaka kanya ndagerageza uburyo bwose ndamubwira yuko bivanye n'uburyo buhari